Rigenewe bakreya konte epargne muri MANI Microfinance hama bamaze kuyugurura duce tubaziganiriza umwaka wa mbere wa kabiri uziganya duke kandi hama hagera igihe rero uvuga ati je naje amashuri shaka gukora umugambi uyu reka niture ya MANI Microfinance hama bamfashe cyatugufasha rero bivanye n'uburyo waziganije uyumvire MANI irakwigishe kubizi kuziganya irakubikiye hama ucuyegera hageze gukora umugambi ati none umugambi wanje amahera mfise naya ni mumperekeze mu mugambi nuko nokoresha MANI ikiguherekeza irafise abahinga babishoboye bavugana n'abantu baguha ivyumviro bakanaraba nuko ivyumviro baguhaye biriko biraja no mu ngiro mu gutangura kuziganya bahera kurangahe ikindi naco bariko baraziganya murakata nka kujya kwa ahandi tubona babigira canke baziganya kaguma rayo nyene bigenda gute iyo compte épargne tuzoshaka kuzobuguruza kuba étudiant cyane irunguka ahubwo nta tenido konti dukata nta mahera ya karine dukurako kandi sheke batangura kuziganya kuva ku mahera ngaha amahera yose turayakira naho woza na 5 uhera kwijana nico nagira mvuge nuko nyine ndafite ikingorongoro ngaha naganza ko noza niyo umugambi wacu tushaka ko umuntu ashaka kuziganya 5 sa ku munsi 5 sa ku munsi umuntu musagana 5 sa ejo 5 sa higiye ego cyane mwavuze yuko mwebwe hanini cyo mwamushijanje ma microfinance nikijanye na digitalisation ego cyane mwanka yuko wa munywanyi agenda gutonda nkukumengo samahera yiwagiye gutora menga ugagiye kuyakorera kuravyuma mugari byo naho kababaje shaka dutahuzanye siko unye ego nivyo turiko tuja mu terambere kugira twegeze n'ibindi bihugu bikunze tuzonabirushe si bose bafise izo Android nkabo bizogenda gute ikindi naco ko bazifise nabo bazobimenya gute MANI kibaho eske mu mashure barababwiye ati muri programme rero twe turi kumwe na MANI murashaka kuyegera kushaka kuziganya amafaranga kandi niyo mwaheze n'ishuri yashaka kubaherekeza kwitungaza imigambi dushaka rero abantu bariko batwumviriza bashobora gutahura aho hantu ha digitalisation okay murakoze uko nikogwa yego iyi niyaza ko ari radio nderagakura aho ugaruka gwinshi ruyumviriza cyane abashaka kumenya byinshi mu kwitunganiriza akazuza kabo rero ku digitalisation tuzoca ku université afite campagne uyu mwaka tuzoca ku université hama tubigishe ivyo oye ugaruka gose riko ratwumviriza twitege ni nkaransuma edayere no wabwira uyu munsi ko twatanguye kugira ngo abanyeshure ama université twagiye turavugana nayo ko kundwa itangura tuzotangura tukabigisha ubwo buryo mva ko tubigisha digitalisation en même temps tukabigisha nuko kuziganya rero hama nivyo nico nikizotuma nico bibazo bazanira muri kazoza rero mu majambo avunaguye tuzobibahereka kuri terre niba twitege nisango abantu turafuha kandi dufuha iyo tubonye abandi bakoronka ifaranga nanje ntariko ndayironka hari abantu bari ibuhumuza hari abari Gitega habari butanyerera urunga gucumbura meze gute twafashe ko twohara ku ma université ngahi Bujumbura hama no muri interieur tuzoshikayo gusa ni etape muzohera kwanza mu ntara ya Bujumbura ama izindi ntara muzogenda mu nyuma biri ku rutonde turabifise gufuareke cyo kuvamo ni sawa umwaka uzohera bose twabashikiye yego wantuka ikintu ni ciza cyane ku kintu kijanye n'urwaruka ariko numvise kuntu ku banyeshure bari ibintu vyiza cyane ndetse ko mavuze ni ku banyeshure gusa nk'uwundi muntu atari umunyeshure canke dufate aba bavyeyi bacu ugasanga nk'umuvyeyi araje akeneye kuziganya umuvyeyi ukora n'umunyeshure babitandukanye bazoziganya ku rwego nuvuga gute kuri linye imwe nkuko bavuze ati umuntu ashaka kuzana ijana na wandi azozana ijana mu ryake navuga ati urafise aho wisumamo uko bimeze Okay, muri MANI Microfinance ngira ngo nuko nasimbiye kuri iki cy'abanyeshure n'urwaruka
niho twashize ingufu cyane ariko uko dusanzwe dukora turakira abantu bafise imigambi mito hama tukakira n'aba diaspora kandi rero aba diaspora gumya gishima kako cyane kandi n'ahantu batumbereye ni byiza batanga keya nziza kwazi ni ngombwa bazi rega MANI Microfinance ni nziza urumva ko ifise n'imigambi myiza ni ngombwa bayitumbere ko nivyo bari by'ingenzi kurusha ibindi yego cyane rero abantu rero turabona nyine turabaherekeza turamaze umwaka mugabo turafise abantu bamaze kutwizera barenga 2,000 murumva ko ikintu ciza yego twasanga amakonta yahe tukagira n'aba diaspora bashika barenga nk'amajana 2 muri ivyo 2,000 yego rero isho kintu cha digitalisation kirafasha cyane aba diaspora bari hanze y'igihugu bafise konte ngaha barakurikirana konte zabo aho bibereye mu gihugu ego hama uwo mugambi wa digitalisation nibi by'abanyeshure biri mu mugambi w'igihugu wo gukura amahera mu mwihembe hamwe mu bikahande mu bitenge niki ku mapfundo yazana kuyafuta kandi abantu kigira ivyo nubona ko MANI yabaye umuti kuri mwe ari ngombwa ko ese wojana hatari muri MANI Microfinance hari zindi mwumva kugura konti ni ku buntu yego nta mafaranga d'épargne umuntu azanana oya uyazana nta obligation n'abakozi mu bise bari ku mbuga hanze babafasha gukora kwakira mwingenzi niki ngaho ego turafise ego mwahumvise muri uno mwanya MANI iri mu ntara yagutse ya Bujumbura dufate bukorera Bujumbura gusa mu ntara hagati ni oya ni vuba ni vuba batanguriye mu ntara yagutse ya Bujumbura murabona ko bashimitse cyane kugwaruka ariko nabandi namwe murahawe ikaze ushobora kuba erega nawe uri muri Kenya uri mu diaspora erega nturi mu nahandi ukwiye gushira ifaranga ryawe ego murumva ko ari ikintu kiryoshye ndakwivugira urufito nahandi utegereza kuzwana urufito rwawe ni muri MANI karibu cyane ni ngombwa uyajana handi atari muri MANI Microfinance uzobwiye he ushobora kwibwa yazane muri MANI Microfinance kandi umva ko bakira neza guhera kwijana ryawe barakwakira neza niyo banki ya mbere numvise yagira guhera kandi ni nziza umva ko imeze neza yaba mukuru yaba mutoya turamwakira ikaze ntabwo ati ngo ngabango ya wewe ufise iyo jana ryawe ubona ko menga nirikingiwe nirikingiwe izane muri MANI Microfinance ari nawe ariko yatwumviriza mwavutse ko mugira mutangure campagne na cyane ku ma université atandukanye ama kaminuza atandukanye dazi muzoza muratubwira n'ibindi mu misiri iri imbere na cyane ego amatariki ubwira hari abantu bavuga ati nyimbe itangoreka mfume mbe nditaza kuri université binyegereye na université yose canke harukuru muzo ari muri Bujumbura yagutse oya ndiko mvuga hanini bashaka kuba nyimba ari nko kwa mbere bavuga ati dutangurira rimwe ku université yose mwaka usangana n'amatariki atandukanye bavuga ati peut-être tuzohera kuri université tugenda ivyo bavyifashe gute ubwira n'urukarumviriza atahukigwe neza amenye ati ntibazokorera hose uzagira bashikira ku kaminuza imwe bashikiraho bavuga iyo campagne tumenye itariki izotangurirako bashobora gusanga kiribanga mugabo namba ari vyiza n'ibiryoshye bishahanze sibanga kuko dushaka nyene batwitegurire abajene bafise ivyumviro ufete muri uravye muri kino gihe usanga abajene twiga amanote abanyeshuri tukiga amanote ibyo mwikaye mugabo kwiyumvira kazoza no kwitegekaniza kazoza n'umugambi woshaka kungukamwo ukawubura rero MANI izoguherekeza muri ivyo vyumviro nico gikorwa tuzoba turiko turakora kugira ngo tubumvishe tubereke tubasigurire ingene nabo après amaetide yabo boshikana ahantu bakiteza imbere rero ibikorwa bizotangura 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 tuzotangurira muri Université Sagesse d'Afrique muri Asiatique abanyeshuri bakora nyumviriza tuzoba tuhari nta kibazo na kimwe tuzazo kwishura kandi twibaze yuko muzoshima ego cyane azoba ari ku munsi wa kabiri nyuma y'indwi imwe
Kwiza ivuyemo inyuma y'indwi imwe gusa tayari kuri sagesse ego asiatique iyo ni gahunda ya mbere twumvise neza ko tuzobana na mani ico gihe baduha ama update kuno bimeze kuno beko baragenda bakora ku manifesta atandukanye abegereye asiatique bantuze ya mwavyumvise mwe muri nga asiatique abantu ba Fabrice oya Fabrice nari asiatique izina ryanjanye arabutufise abafana ngaha ushaka gusanga umuntu ko Fabrice muri asiatique ariko atwumviriza rero Burundi ba Fabrice ni bene twavuze wo muri asiatique bisigura ko abanyeshuri biga ku kaminuza sagesse no kwegera inzu huzemo ba Fabrice igihombo rero tubasabye kujyo tariki bazoba ari on na cyane nk'uwifuza kubaza byinshi kuvyerekeye mani yo batora gute mani ushaka ko aho yo dusanga tuza kuri site yacu MANI Microfinance @gmail.com ego urashaka gusoma programa zacu ziba ziriko ego kandi batahure ko mani apana money mu congereza ni mani bazi nka kujya bavuga ati biri mani boy ni mani ni me a ne i uko nyene ngako hari abantu baramukanya mani ni gute arana kujya kuntu baramuka rwaruka rwaje ni jya mani rero muri finance mani bakugirira neza ibintu byiza ndetse ibintu bigenda umva ko n'amasite ushobora kuyakura yamaze kuyashira hanze amasite ushobora gukuraho microfinance man ndetse naho bakorera ubu ndetse n'impande ya bicol impande yo kwantiba gatoya ngaho uvuye ese ngaba bavuga ngo ubwo kuri bicol uvuye mu za Kamenge ari n'ubushitsi wegenda gusanga anya ku gituro c'amabus ari parking y'amabus bakuvuge kwantiba direct bacha kubwira bisigura ko Urwaruka baca bavyumva abantu bakunze gusangira umva rero kacawe umva cubaza na bicol wanyashaka ni kuri ryo barabara nyene ya navuga ryo kwantiba na n'umwero ego so rero camuhabona ni hafi yaho ni MANI Microfinance imiryango iruguye reka tugushimire watubwiye urashobora gusanga harako yibikiye sibyo tugeze tukubaza urashobora kugenda ugashikirijwe ati yakana mutambaje ariko karkingenzi narigenda gushikirije kuba twatwirengagije tutakubajije ugenda ugashikirije nta kibazo ego murakoze MANI Microfinance ni yaje hageze mpora niyumvira nti none iyo ndayimenya nkiri umunyeshuri nanje yoza nkiri umunyeshure nibaza ko byari kugira ikimazi gikomeye cyane kuronka umuntu akwereka ingene ubika udufaranga akatukubikira hama tugwiriye akakwereka umugambi ni ikintu cyiza cyane ndatumira urwaruka rwose ruze muri MANI Microfinance turufashe kugira ngo n'ubushomere buca bagabanuka ya mvugo yo ngaho Bujumbura usanga ngo abe makenda yabone ahubwo reka tuyagwize abe menshi hamu yakoresha ari menshi iyo konte yacu yitwa ishasha ya epargne y'abatijya izoba yitwa biba konte epargne biba bisigura uratera imbuto mu kubiba uratera imbuto hama igakura hama ukabagarura gafurira hama rero ugasarura rero nibaza yuko bizoca wica mu mugambi w'igihugu wo kugira tukabanye n'ubushomere hama bose baronka ico bakora ego hama abanyeshuri bose batwumva urwaruka rwose abanyagihugu bose afite imigambi mito mito aba diaspora karibu cyane muri MANI Microfinance turabahaye ikaze tuzobakirana urweze kandi muzotera imbere muri MANI Microfinance ikindi cyanyuma nohereza ko namwebwe ngira ngo mugenda bajanye turaza mu yabika tutabikoze nyene mu munsi nyene turaza turahazi tugushimira cyane Evariste ego nibaza ko ihazogera igihe muri après generation y'iki gihe abanditsi bavyandike bavuga ati mbega none nk'abana bawe bakubaza ati mbega abandi buguruza konti muri MANI we wari he yego murakoze cyane tugushimire cyane tumushimire cyane Evariste tubwiye byinshi ahabika amafaranga naho ushobora kuyakuraho byoroshe kandi uhereye ku mafaranga make amarijana gusa n'akataraboneka yego umva ko hari ibitandukanye n'izindi sawa